Nshuti bagenzi muriko murakurikirana insamirizi n'imbonesha kure Burundi bwiza isamuranira ku 92 n'ibice bitandatu ikongera igakorera ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, YouTube na Twitter. Ganiro ugwarukani kazoza kugira mushikirizwe na jewe bayisabe Bienvenue Rodrigue nimenyereza kwino samirizi irata ibyiza by'u Burundi. Muri no misi haribonekeza ugwaruka rumwe rumwe rucicara ku marigara eka mbere n'abigeme bamwe bagendana n'abagabo bubatse ivyo bikaba biriko biratuma mu ngo zimwe hame imishwano n'indoro mbere n'ubusuma bukiyongera bwo mu mazu bamwe bakibaza yuko vyoba biva kuri urwo rwaruka rudashaka gukora ngo rusohora amaboko kandi ari bwo Burundi bwejo ari nabo banafise n'inyungu none hokogwa iki kugira iyo ngeso ihere burundu n'imiryango itekane. Muri kino kiganiro ndi kumwe n'abatumire babiri reka ndabahe umutumire wa mbere abidondore. Amazina ni Ndoyez Mark cyangwa ukavuga Zora gasanzwe arakazina nako novuga kubuhizi murakoze. Anje nitwa Kanakimana Marie Ange nkabandi umunyeshure ariko araheraheza ivyigwa vyiwe kuri kaminuza murakoze. Nuko rero tugire tuyage kuvyerekeranye n'ingendo ya bamwe mu gwaruka rucicara ku marigara hamwe n'abigeme bagendana n'abagabo bubatse. None aho mubaye bene izo ngendo ziribonekeza n'igiki mwobivuga ko? Byukuri sakaseseshwa rumuri ugwaruka gwinshi cyane ruribonekeza ku marigara bikagaragara ko baba bateramye atacaye ko barahereza amaboko biri mu bituma mbere n'igihugu cyacu cyama gitukwa cambikurubwa ko kumbure turi nyuma y'amajambere mu bindi bihugu byose biri ku isi koko ugwaruka ruraboneka naho mbaye ndarubona aho dutembera ndarubona mu makartier ruraboneka sakaseseshwa rumuri rero jewe novuga ko ntari y'umunwa koko ugwaruka gwinshi ruri ku marigara ataciye ko rohereza amaboko. Nanje izo ngeso ndazibona mu gwaruka rumwe novuga tubana hama ico no bivuga ko novuga yuko iyo ngeso ahanini nimbi kubera yuko uretse yuko igira ingaruka mbi novuga ku buzima bw'uwo nyene abari karazigenderamo iragira n'ingaruka mbi ku muryango ndetse ikagira n'ingaruka mbi ku gihugu murakoze. Muje kutubwira ko aho mubaye mwese bene izo ngendo zibonekeza none mwibaza ko vyoba biva kuki kugira ugwaruka rufate canke rugire ingeso bene izo zo kwicara ku marigara hamwe n'abigeme bagendana n'abagabo bubatse? Novuga ngo izi ngeso z'ugwaruka ari ku marigara kanshi biva ku mpamvu nyinshi zitandukanye tubona mu kibano. Ndashaka kuvuga izitari zike iya mbere nto kwirengagiza hariho ubukene bw'akazi ho kubura akazi ugwaruka gwinshi ruricaye ntirugira akazi kandi nagomanda kumenyeshe ko Rodrigue kwihangira imirimo nk'ibitwe twahisemwo ntivyerera bose novuga ngo kenshi ni vocation ico no kwita umuhamagaro abari umuhamagaro ko ro n'ababigerageza iyo babibahatiyemwo koko nta musaruro baheza ngo baronke ni kuvuga rero iyi ni ntambamye ya mbere yo kubura akazi tuma aho mbaye mbonesha amaso ugwaruka gwinshi ruba ruri ku marigara. Hariho izindi ngeso usanga umwana ugwaruka gubu rukunda ubuzima bworoshe kurya batarushe kubirakuya ivyo baravyibagiye umengo yari mico y'abakera iyo nayo kandi iri mu bituma gose ugwaruka turusanga ku marigara ivyo ntawo vyirengagiza ntirugomba gukora ntirugomba kuruha baba barindiriye ko kumbure bamuyomba bashangazi babagirira akantu babiharaye ngo no gucora novuga ngo baba barindiriye ababacorera nico gituma kenshi usanga bari ku marigara ataco bariko baraheza amaboko. Nanje novuga yuko ndamushigikiye 100% kuko ugwaruka gwinshi usanga baguma binyegeza inyuma ya caciyumviro cyo kuvuga ngo nta buzi buhari nta buzi buriko buraboneka ugaca usanga bariko bagendera muri izo ngendo zitari nziza kugira ngo kumbure baronke byinshi gusumba ivyo bipfuza
ikindi naco nokongera ko kuco Mark yaravuze novuga yuko mu ncamake ugwaruka rwinshi rubona ati mu miryango hariho bijya donc ati turafise bijya mu muryango bafise bitaho cyane irivuga gufita kandi ata kintu baraba donc novuga yuko ahanini batwagwa n'ivyo bafise benshi batwagwa n'ivyo bafise kandi atabantu baravamo ikindi naco novuga yuko rugwaruka usanga rubera icitegererezo kibi urundi ugasanga banduzanya ingeso mbi ugasanga nawe wundi atahora azigiramo yazigiyemo kubera yuko mugenzi we asigaye nawe azigiramo. None ku bwanyu iyo hariho aba jene bafise ingendo bene iyo igayitse nko mu kibana aho mubaye nizihe ngaruka mumaze kubona umuntu agira canke ubwo gwaruka rugira mu gihe uriko kugendera mu ngendo bene izo nizihe ngaruka mubona? Mu ntangamarara wari watubwiye ngo n'ubusuma bwo mu mazu buriyongera mu vy'ukuri ubeshe buhoro nka mu gisagara ca Bujumbura numvise ko ari twahagaze cyane kuko naho tubabona ingaruka ni nyinshi ziva ku ingendo yo kwirirwa ku marigara hariho ubusuma ndagisubiramo nkuko wari wakivuze ubu unye nk'ugwaruka rw'abasore bazi kwiruka neza usamaye uga telefone n'ukuri barakagupapura kabisukumirwa barakagupapura ubu n'ubusuma mu mazu baguma biba haraho usanga ukumva ku mubanyi ngo yaraye yibwe mu gukarondana babomoye ukabura kumbure je ndakunda kuvyibaza ati nugwaruka rubagwa ratohoje neza ruba rubaye hafi ruzi iminyuro yose ishoboka kuko mbona umengo bimwe byo kubomora impangu ubunye sikirenga mugabo tuma twumva ubusuma bw'amatelefone ubusuma bw'amasakoshi abamama bobo barahagira ikibazo mu iyi minsi ntibiba byoroshe ikindi novuga izindi ngaruka hariho gucika ibinebwe ruhebwa koko ukavuga ati mbega abantu bazova mu iki ho rero bica biyangara rero yo bamaze ko aho bihereza za kokayine kamogi biyayura mutwe bitandukanye Imana ishimwe ko n'amasaporo leta yayiyumvire ko birayigije inyuma yo yarayigisibije mu mugwaruka ariko n'ubu rero hariho n'ibinyobwa biriko biratuma ugwaruka rucika noneho ibirara ndavuga nk'ibinyobwa vya kick ndabivuge ndabitangarize kumbure n'abariko baratwumviriza aho bari bashaka ko babibona ibinyobwa vya kick biko biricugwaruka rwacu cyane leta yagize ngo irabitoreye inzira ngo bagishira amacupa manini mugabo hariho ingendo zimwe zikiboneka mu bantu nuvuga b'inkozi z'ikibi bashigikira urugwaruka kuvyihereza usanga ko baradetaya mu mabotike utw'igihumbi utwa 2000 by'ukuri urwaruka rero ruri ku marigara rwacika imborebwa rwacika abasambanyi izo ngeso ko turazibona hari ingo nyinshi ziko zirasambuka kubera urwaruka rw'abasore batagomba gukora bavuga ati kumbure urya mu mama ko yifitiye novuga umutamashaje reka tumusimbure aba mama nabo bubi iminsi umengo sinovuga ko bataye karanga mugabo ni miyo sense hari usanga karakwegana n'umwana w'umusore w'imyaka 21 n'ukuri ukumvura maramaye cyane izi zose rero ni ingaruka ndiko ndavuga zitumwa n'ingendo yo kurirwa ku marigara bironona urwaruka bironona igihugu bikonona no mu ngo ningo nyishumva ko hariho izibazo ko zirasambuka biturutse kwizingeso mbi nyene tugitangura mwari mwavuze ati izo ngeso zoba zibonekeza mu kibano aho tubaye navuze ati ico ndabivuga ko nuko ziragira ingaruka mbi deja kuri wowe uri kurabikora zigaca zongera izo ngeso zigaca zongera zikagira ingaruka mbi ku muryango wawe zikanagira n'ingaruka mbi ku gihugu ziragira ingaruka mbi kuri wowe uri kurabikora kuko uretse yuko uri kurica umubiri wawe nta kindi kintu uri kurakiza ikindi naco novuga nuko wowe nyene burya uba uri isura y'igihugu hamwe n'isura y'umuryango iyo uri kugendera mu ngeso mbi hari abantu benshi uba uri kurica donc gaca usanga vyishe wa muryango wawe vyishe na ca gihugu ca kuko hari abantu benshi baca bakurabirako ugasanga bize za ngeso zawe ikindi naco novuga nuko biragira ingaruka mbi
ku muryango kubera yuko kumbure hari ikintu wewe ushoboye gusumba izo ngeso mbi uri kurajamwo, urazi kujisha gusumba kuja kwicara kwirigara, urazi kubumba gusumba kuja kwirigara, nta mwanya ibironkera kubera yuko wagiye muri izo ngeso mbi, nta mwanya ibironkera kubera yuko hari abantu muriko muragendana takamaro bifise, ugaca usanga umuryango wawe uri kuricwa n'inzara kubera yuko wewe hari ibintu wagiye gutamo umwanya. Navuga yuko kandi biragira ingaruka mbi ku gihugu kubera yuko mu Burundi turifuza gutera imbere, kandi nimba twifuza gutera imbere ntabwo ari igikorwa c'umuntu umwe gusa, ntabwo ari igikorwa ca president, ntabwo ari igikorwa c'abagiye bakorana, ni igikorwa ca twebwe twese. Ifo yuko dukora kakantu tubona umenga ni gatoya ariko tukaba tugashoboye, ifo yuko tugakorana umutima wacu wose ku buryo bwaho aho kantu kazotuma igihugu cacu kimenyekana ku isi, gutyo uzosanga igihugu cacu ko kiratera imbere. Iradiyo televiziyo RTBB nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.